Nitwa biza bishaka Mystère ariko benshi bamenyere kunyita Magic Soldier Kingorongoro bivana ushaka kunyita indirimbo yanje yari yose kuko na Kingorongoro yari indirimbo yanje. Yeah, that's it. Navutse muri année 92, 1992 mu kwa 12 itariko 8 ariko kandi nkaba navukiye mu Kinama hospital ari kumutakura ariko umva umunyakinama kuja kumutakura kuvukiraho uri umuvyeyi umuvyeyi kuja kumutakura kwibaruka byari bisanzwe ni nk'ubu nyene nk'uko bimeze. Nkaba mvutse muri famille y'abana 4 ariko kandi nkaba ndumu prématuré. Yes, that's why banyise Mystère kuko yari amayobera muri famille yanje kuko nibimenyereye muri famille y'uwanje abantu bose baratangaye ku buryo papa avuga ati toi tu es Mystère. Je unyise Amusteri na Shambabara kuko abana benshi yo babwiye ati ujya muhungu yitwa Mystère umva ntibabyumva neza baca bavuga ati oya Amusteri ba sasa unyise Amusteri narababara cyane. Ndibuka na nyokuru wanje kuko umuntu yakunda gusenga cyane yakunda kugira abagenzi be bavuga ati papa w'uyo mwana arakunda inzoga ku buryo umwana wiwe amwita Mystère. So umva nakantu nyene umuntu atazi ico bisigura yarumva nyene ko kavuye muri iryo jambo rya Mystère. So unyise Mystère nkiri muto narababara cyane kandi nabibajije kare kuva nkiri muto nabajije papa why Mystère kubera iki mwanyise Mystère. Umva namenye kare insiguro ya Mystère mu nyuma ndaba proud unyise Mystère narakubwiye ati no ni Mystère. Yeah. Ndibuka mu wa mbere nigishijwe n'umwarimu yigishije mama wanje. Ego urumva yamfata nk'umwuzukuru wiwe. Urazi banyokuru ingene baba bameze yarankubita ku buryo numva ati ego ndakubiswe. Urazi umuntu agukubita akakubwira ati wowe na mama wawe naramukubita bene uko. So niyo muntu wa mbere niyo mwigisha wanje wa mbere kabisa nibuka kandi sinzi aho yagiye ariko for sure n'umuntu yatumye mba wondi ubu. Yeah. Je nize mu Kinama EP Kinama 4 ahantu bita mu Kidumbugwe. Nize igihe c'intambara natangiye ishure muri 99 natangiye ishure hama ico gihe cari igihe c'intambara ndibaza mu ababizi barabizi bisigura yuko wava ku ishure wagenda ku ishure usanga ari abandi bahevye ishure kubera intambara badashaka yuko mwebwe mwiga. Yego usanga bashitse ku ishure babomoye ibintu bashitse ku ishure bakwiye ko ibitasha ku ishure kugira ni mwige. So ivyo ni ibintu byatuma
umva nico kintu novuga ati nizo ntambanye twagiye turahura nazo tugitangura ishure, ariko kandi n'ivyabujije yuko tubandanya. Twarabandanyije, ndibuka nize ahantu atamadirisha yari ahari, nta sima yari ihari, twajya ku ishure niguru chini, intebe zari nkeyi ku buryo ushobora kwicara no ku ntuzeye kuyibuye. So byarankomeje for sure, kandi ego niyo byatumye mba uwondi ubu. Yeah. Kwanza icyo novuga, umuntu wese arafise famille ziwe, arafise ibintu byatuma ataja ku ishure, canke ugaca usanga benshi bibataye kuwa amazi kubera ko usanga afise utundi turigara. Ariko kandi icyo nohanura ugwaruka rushasha cyangwa ugwaruka gubu nuko bokwijukira kwiga, kuko akazoza keza kari ku ishuri. Ego urashobora kutabeshejweho n'ivyo wigiye, ariko kubera ko wabanye n'abantu benshi mu mashure, ugaca usanga uramenye ingene ubana n'abandi muri society. So ni byiza kwiga. Urashobora kuba utabeshejweho n'ivyo wigiye, ariko kubera ko waciye ku ntebe y'ishure bigatuma umenya, sinzi ngeno bivuga, bigatuma umenya icyo wewe uri, bigatuma umenya ingene wobaho mu bandi, something like that. Gusa ni byiza cyane kwiga, kandi ndifuza yuko nanje nzoshira abana banje ku mashuri bige, bamenye ibi bintu n'ibindi, bamenye kubaho mu bandi. Sinzi ngeno bivuga neza, ariko ishure ni ngirakamaro cyane, kuko uno munsi turabaraperi, turakora umuziki, ariko biduha iyindi shusho iyo bumvise yuko ndi umuraperi yaciye ku ntebe y'ishuri. Yeah. Muri primaire nibaza ko nzoba umuntu uzeye, umufundi, umu engineer, kuko nakunda utuntu two kubaka. Ahantu hose naba wasanga niyubakiye akazu nkakirirwamwo, bikunze nkacererwa no kurara ndakarimwo, ku buryo baza kudodora mu kazu kiwanje ati inguje kuryama. So nkiri muri primaire niyumvira yuko nzoba umu engineer, ariko maze kuja muri secondaire, aho rero nari maze kuba umuraperi, nsanga informatique nivyo bintu ngiye kubamwo, ngiye kwamamwo misi yose, nja mu bintu vya informatique. Ariko kandi nibisigura yuko umuririmbyi ategerezwa kwiga informatique. Ushobora kuba uri umuririmbyi ukiga n'ibindi, ukiga indimi, ukiga ni byinshi umuntu yo kwiga kabisa. Yeah. Natangiye umuziki niga muri 4e primaire. Ndibuka byari ibintu by'ubuguruguru, kuko bavuga ati kumbure ni kubera intambara, kumbure ni kubera ko ubuzima bwabo bugoye, ugaca usanga ufashe ibikopo uratangiye kuvuza mu makartier, muhira nacu ubuze, nta na kimwe ubuze muhira, ariko uriko uragenda mu bandi bana kugira je nabikora kubera ko mbona abandi bana bose bariko barabikora. Ariko mu nyuma nsanga ni don, nsanga ni impano mfise muri jewe. Maze kuja muri 6e, ndibuka centre jeune badusaba yuko kugira uronke carte ya centre jeune byasaba yuko uba uri muri 6e kuduga. Nuko ndagenda muri centre jeune ndonka carte ya centre, meje kwironka nca ndiyandikisha muri concours de rap, ndavuwa mbere année 2008. Bisigura yuko natangiye umuziki muri 2005,
2008 nchamba ume rapper ego bica bibakazi no muhira baravuga ati kora ko twabibonye ingene byagenze for sure bandanya n'umuziki ariko kandi ubandanye wiga kugira kubera ko amashure ari ngira kamaro yeah. Jewe nari mfise mutama wanje niyo muntu wa mbere yatangiye kusapotinga papa wanje mvyara yazaniye akaradiyo bafyonda ukagira record. Nari mfise brother wanje avuza battery zika z'ibikopo kandi yarazi kuzivuza cyane. Mu nyuma kubera ko bakunda kumpanura ati jya kwishure nkabikurikiza, mu nyuma barabonye ati reka basubiye umupeti tumureka abandanye tu, nuko ndabandanya. Après bagiye kumpa nyene umwanya ukwiye maze kuronka iyo ntuzeye iyo trophée ya Centre Jeune Kamenge 2009 ndasubira kandi ndaronka yindi bashobora baravuga ati uyu rero nakazi kiyo reka bandanye. Mu nyuma maze kugera 11e ndibuka yuko nahuye no mu directeur w'ishure kanaka ashaka yuko noja muri Cremes kuko 11e nari maze kuba umuntu uzeye umustar, ku buryo abanyeshuri bavuga ati turashaka kanaka aze kuri concert yacu. Nuko ndagenda, nari ngiri muto, ndagira show, abantu bararyoherwa barinjora asha bikwiye, ku buryo directeur ambwira ati ingo wowe bimeze gute uriga? Ndamubwira ati ndiga. Wiga hehe? Ndamubwira, arambwira ati wowe rero uyu mwaka uheze, uyu mwaka ni wamara guhera uzocuza gutangura ishure ngayi wanje. Bisigura yuko kuva 11e 12e maka ndaheza nize ku buntu kandi kubera ko ndumuririmbyi. So ni ikintu cyatumye abavyeyi banje bavuga ati turagushira inzira mwana genda. Yeah. Ego ndibuka nkija ku ishure ni benshi biyumvira ati kumbure n'ibishobisho bya directeur wacu yashatse gusa kugira ngo n'umustar ku ishure ibintu nk'ibyo, ariko ndi ku ishure nari umunyeshure nk'abandi. Nakunda kwicara intebe y'imbere kuva kera, narakunda intebe y'imbere naho ubwenge atari kirenga cyane, tuvuga ko nari mfise ubwenge bwinshi, ariko naravuga ati kirya kintu kinciye mu maso kize kingumemo. Nuko ego nari ndi akarorero mu bandi banyeshure kandi ku buryo n'abaprofeseri barabyishimira cyane. Ku ishure ntabwo nari ndi umustar kiretse ku muntu anzi, ariko kwerekana yuko abantu bose batanzi yuko umuntu wese ambonye rimwe yoca amenya ko ndi umustar. Oya vraiment umbonye mu bandi warabona ko umenga ndi umunyeshure mu bandi nta kibazo. Yeah. Ego. Kwanza yari vision, nari mfise vision yo kuja muri East Africa nkora umuziki wanje au niveau international, kubera ko ego kera naririmba ikirundi ariko haragera igihe ndaririmba igiswahili indirimbo irafata. Imaze gufata navuga ati aha rero reka dukomeze. Nuko Imana irahezagira ndaronka abafasha, baramfasha bantwara mu gihugu ca Tanzania. Narakoze collabo nyinshi, narakoze collabo na Country Wizi mu Tanzania, narakoze collabo na Baraka da Prince mu Tanzania nyene, zose nazitahanye kandi ziri mu ndirimbo zaserukiye u Burundi. Kuko umaze kubona umurundi ajabuka agakora umuziki mwiza nk'ujya nakoze, sigura yuko
iri mu miziki yaserukiye Burundi kijya ya kwanza iryo zina rya Kingorongoro je narajyanka ku buryo nyise Kingorongoro naca mbabara ku buryo mvuga ati no iryo si izina ryanje ni indirimbo yiwanje ariko mu nyuma ndavuga ati basi nakundi umurundi akwise izina ujyanse rica rigufata kujya nyine najyanse niryo nyine byamfashe rero birakomera so ndaba proud naryo maze kuba proud naryo riramamara abantu bose bararimenya kandi ubu ndanezerwa cyane iyo mbonye cyangwa iyo numvise umuntu yitwa izina ryanje kandi birama ingufu ndibuka ko kera nuguruye Facebook nkiyita Kingorongoro yari jewe nyene gusa ariko ubu ugiye kuri feed ukandika Kingorongoro uraronka n'abantu bashika kwijana yeah I'm happy for that. Oya kabisa kuko nari maze imyaka myinshi nkora nabona ko ndiko ndakora nkuko nakora nabona ko ibyo ndiko ndakora nibijya nyene ariko Imana nayo urazi yuko atari Hasani canke Hussein byose iravuga ati iyi myaka uyu muhungu akoze reka tumutezurize nuko Imana irabikora indirimbo iraje habona abantu barayikunze ndaronka fan base nyinshi nini ndaronka abafana bo hanze y'igihugu Tanzania, Rwanda, Uganda, Kenya iri mu ndirimbo zanje kabisa zatumye sinzi nabivuga but ndishima sana kuba ndi Umurundi akora imiziki nk'ijya yakundwa n'abanyamahanga yeah. Ashley Diva yari umu sister wanje yari umuririmbyi umugenzi wanje akaba kandi ari umu sister wanje twarakoranye indirimbo imeze neza iri kuri account yanje ya YouTube ya nta byinshi gusa she's my sister kandi ndamukunda cyane. Nkuko nabivuze ubwa mbere kubera ko abantu bari bamaze kumenyera yuko je ndirimba igiswahili harageze igihe mvuga ati no negeza kuririmba indirimbo rero y'ikirundi kugira yumvikane abantu bose bayumve b'abarundi aho bari hose negeza kuririmba ibintu bijanye n'imico n'akaranga nuko ndakora indirimbo yitwa hari kera ndayandika meje kuyandika ndiyumvira ati ninde twokorana kugira iyi ndirimbo kabisa abantu bayumve bumve nyine ko naririmbye ibintu by'ikirundi ndiyumvira Kidumu yarari muri Kenya mu nyuma ndatora Vishu baje gutora Vishu yarayisatuye turayikora neza kandi twayikoze neza ku buryo abarundi bayakiriye neza ngaha no mu makungu ya kandi iri mu ndirimbo zanje nkunda cyane kuko yamaye indi shusho abantu batamenyereye ya Magwangwari n'umutama twebwe twakuze twumva kandi dukunda kuko iwe ndibuka yuko hari igiti kinini baja kugiriraho inama sigura yuko bijya mu quartier waza wumva ati kunama kwa Magwangwari
so twari abana twumva bavuza muzeye ibintu nk'ivyo bakavuga yuko inama zose zitegeza kubera munsi y'igiti cy'umwembe kwa Magwangwara. Nuko Magwangwara turamukunda ku buryo twama tujiwe gukinirayo munsi y'icyo giti nyene. Yego nta munyakinama avuga aho navutse muri Nuzeye muri quartier Bubanza atamuzi Magwangwara, naho yitabye Umuremyi ariko twaramukunda. N'umutama yatwigisha gukundana, yatwigisha kudakubagana. Umva uri munsi y'icyo giti ciwe ni wari wemerewe kugwana n'undi mwana. Abigeze surebu baje gusura umucanga, no basenye imbavu banzaniye ivy'amanyanga. Fabo atagira love ico nigipfa mutima, mureke yigina amatavu nka komedi za mutima. Bari bazi yuko noba nzi papa wabo, kandi baratangaye bavuga ati wewe umuzi Mutama gute kumengo uracari muto. Bavuga ati je Mutama ndamuzi, kandi kuba naramuvuze ni kubera ko naririmbye kera hanje, ndayimba kera abarundi bose muri rusange. Iyo ndirimbo ntabwo ari indirimbo ya generation nshasha, ariko kandi novuga ati kira muntu afise kera hiwe. Ushobora kuba ufise imyaka 10 ariko umwana afise imyaka 5 ashobora kumubwira ati we petit genda gukuri. So umuntu wese afise kera hiwe. Uravye bijya nerekanye muri video nkaja kuri Musée Viva, nkerekana karanga, nkerekana ubwiza bw'u Burundi, inyambaro z'abakera. Nashaka kwerekana canke abantu bari hanze bamaze imyaka myinshi bataza mu Burundi, bashaka kubona ibintu vya kera by'u Burundi, bashaka kumenya akahise k'u Burundi. So ijya ndirimbo ni indirimbo y'abantu bose ariko b'abarundi, babe batoyi babe bakuru, abatama n'abatamakazi, yose bose sineno bivuga. Indirimbo irabaraba bose ko bari. Ndagerageza kwegera aba diaspora cyane, ndagerageza kumva ivyo bagona. Barafise byinshi bokora mu Burundi ariko bakabura abo babikorana. Uno munsi nimba ndirimba indirimbo y'igiswahili ni kubera ko nzi yuko igiswahili bahura naco kenshi hariya. Ndirimbye ikirundi nkaririmba ibintu novuga yuko sinzi no bivuga. Yo kenshi ndirimbye ikirundi ni nkanje ushobora kumva ati ni beef na disinze abandi baraperi, ariko kenshi ndirimbye ikirundi ngerageza kuririmba ibintu atari ya materme y'abanyamuji, kuko muri no minsi hariyo ikirundi cha slang ndibaza kubiza. Ariko iyo ndirimbye je ikirundi ngerageza kuririmba ikirundi kibaho, ikirundi kijya nyine twiga ku ishuri. Uno munsi nimba tuvuga ikirundi ni kubera ko twacize. Ndashobora kuba mvuga ikirundi ariko nakivuga uko kitari. For example mu Bufaransa bariga igifaransa kandi ari abafaransa, no mu Burundi turiga ikirundi kandi turabarundi. Nuko rero Ingozi ni wabo na mama. Ingozi hariyo famiye. Ingozi ndafise inshuti, ndafise abagenzi, ndafise ibintu byinshi cyane. Ingozi ndafiseho n'itongo. So Ingozi ni wacu.
Okay, mbe Kingorongoro indirimbo zawe ziri kuri YouTube gusa cyangwa ziri kuri ku yandi ma platform yose? So ego indirimbo zanje zimwe ziri kuri YouTube ariko kandi ziri ku yandi ma platform nka Boomplay, Deezer, iTunes n'ayandi ma platform menshi musanzwe mukoresha ngaha mu Burundi no hanze y'igihugu. Ariko kandi nkaba nkoresha n'izindi mbuga nka Facebook, Instagram na YouTube. Urashobora kuri Instagram ni Kingorongoro, kuri Facebook ni Magic Soldier Kingorongoro, hama kuri Twitter ni Kingorongoro nyene, hama kuri YouTube ni Kingorongoro. Once Kingorongoro kibona ibintu byanje byose. So nivyo nyene nashaka ko mumbaza ariko mutambajije, kandi ninkenegwa cyane kuko tubayeho kubera izo platform nyene tuba turiko turakoresha. Okay, gididobe tuzikuringariye dudu ja kugana umutoburekera pu Burundi ubundi ngo ni Boniface igira uko ishaka ngo shaka kuba king nka Mystère biza bishaka urabaza mamati nije yita papati ambonye avuga ati best rap saluti uwo ruzi ngo ndubo guta mu ndasa oyereka rero ndakwereka ubudasa ndagusubize ku isuku dugi matongo gupaga so vuge make wibuke ko hip hop no mugenzi wanje soma mbike turarana tugemana tubyaranya amahasa inshuro zine zikurikirana njenje nje ntazambaye nje duhuza ubwayi yo kuki wiyita kiruzi neza kura kajuju karabidadidari n'abagushize hejuru yaco wikwegera ikara mu mpuzu endashima bagukuye mu buzuto agasozi kamanyama kayiye twese tubona uzukumigwa niwo hura nakaje karamana ibya nka gose mama nzoduga ibya nka ubundi ngo ni boss akifata hansi uburo kwikorosi yabuze na y'igitoro atagira ibingoro yabuze shinge na rugero hama ngo tesa kobero muri rap natujede dukeneye vuga kuri Alvin kuko ntawo mutaniye tuturapu tutudombi nyirata ko mukirara ko rusambi mwinyara ko enda ndabatoza umugambi mukorera ko rap nabwo ari urusimbi muza musimbira ko njenje